aha ndasubiye kuba ndabaramutsa bakunzi ba NUJA entertainment bakunzi b'ikiganiro turashoboye n'umwanya mwiza w'ikiganiro kidasanzwe turashoboye tuba tubafitiye exclusivity zimeze neza kandi cyane. So rero ndabahaye ikaze ni karibu mu kiganiro cy'uno munsi kidasubiramo kidasanzwe ucaho uburemere bw'iryo jambo. So ni ikiganiro mukunda cyane, turabona feedback kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, kora share, kora andika comment kugira tumenye tubega turiko turajana cyane, turiko turajana right now. I'm come back Jamal for the MC first of the money on mic namaze kubangaruka, the mic masterpiece keeper, motivation the champion in horror ya told I'm come back because that NUJA entertainment bafitiye menshi sana, arikavuga muri entertainment y'u Burundi, arikavuga mu muziki w'u Burundi, arikavuga ku baririmbyi b'Abarundi. Mbega nibwo birategurwa biriko bitegurwa gute, bimeze gute? Stay with me, asseyez-vous confortablement kugira ngo ibintu bimene neza cyane. So dufise amakuru menshi ariko aragenda avuga kwa kirikou akil, tuko tufise naye ariko aravuga kwa anovuga kwa ku makuru ariko aravuga kuri Black FM Festival neza second edition, ni kuvuga edition ya kabiri. Hariho amakuru ariko agenda avugwa mwiyo no vuga nicogiteramo. Turafise ariko aravuga kwa Berry Music urana kari muri Europe. Hariho menshi ariko agenda avugwa neza niyo tugiye kuba turabira hamwe muri rusangi. Neza turahira kwa kirikou. Neza urakara umuririmbyi adasanzwe ariko abikora neza cyane. Yagiye aboneka mu mashow menshi uno mwaka, urana kuva umwaka ugitango yagiye muri Europe, neza muri Swiss. Neza numuririmbyi agize ibihe mugabo atari karasohora wenyine, ari kasohorana n'abandi bantu. Twarabonye zintagaso, twarabonye n'izindi basohoranye neza cyane, ari muri collaboration mugabo tutabona mu ndirimbo ari umwe. Ariko yamaze kubamenyesha ko vuba agiye kugabagaruka n'indirimbo yitwa Samborera nako Salamareko, niyo ndirimbo kirikou agiye kubasohora neza ari umwe. Ni umusore yaryoheye benshi kuva urugendo rw'uwera rw'umuziki rugitangura. Abakunzi b'umuziki bagiye bamukunda bivanye n'ukuntu yari muco kandi afise ubwenge budasanzwe. Ni umusore kirikou yavukiye neza hariya mu ntara ya novuga ya Ngozi. Niyo yanakuriye mugaza kwisanga mu bintu by'umuziki. Umuziki awufata nk'akazara wagura neza nawo umuziki uramukunda, umuha umwanya. Umuziki kirikou ubu atunze umuryango abo bavukana kubera umuziki neza. Numwe mu basore bagiye batangaza abantu benshi bivanye na performance afise, bivanye n'imyitwarire afise, bivanye na rukigo, bivanye nuko yambara n'ukuntu asa. Nico gituma kirikou neza namba habaye amashow novuga nka 20 mu Burundi, 18 child city araya participant ati gute. Numwe mu ba novuga ari kuri stage utagira ubunebwe, ni wa muririmbyi neza ari kuri stage mu vibing hamwe, ni wa muririmbyi yitanga ari kuri stage. Rero abantu bakamukunda kubera ukuntu yitanga kuri stage neza n'abategura ibiteramo bakavuga ati kirikou akiri numwe mu baririmbyi badasanzwe. Agiye gusohora indirimbo yitwa Salamareko, yamaze kuba nabisohora biri officiellement neza ku mbuga ziwe. Uno musore adasanzwe aho hari haheze ikiringo novuga cy'amezi hafi cy'amezi 9 atari karasohora wenyine. Kirikou agiye kugaruka muri wa munezero we, muri ya vibe yiwe twamaze kuba tubibona. Yamaze kuba atumenyesha neza ko agiye kubagaruka. Kirikou amaze kuzunguka muri Europe incuro nyinshi neza ari mu baririmbyi neza baronkoma show menshi mu gihugu cy'u Burundi kurusha n'abantu baba legend imbere bakoze bamusoma mu muziki. Kirikou numwe mu basore novuga badasanzwe, citegerezo cy'abantu urundi gwaruka ruriko ruraruka. Ushaka kurabira neza ubuzima yagiye cyamwo buratuma buguha intege, buratuma neza wumva ko nawe woguma kusezerana, woguma novuga impano yawe yagura kugira ngo ibintu bibe neza cyane. Congratulations kuri kirikou umwe mu basore badasanzwe Burundi bufise. Turaza kuri neza Black FM Festival edition ya kabiri igiye kubinagaruka ku nguvu zidasanzwe. Repeat again, ku nguvu zidasanzwe. Niwumva rero iki giteramo ni igiteramo kidasanzwe. Le 26 juillet hageze neza hariya urana ko ari igiteramo novuga kidasanzwe. Ni ku munsi wa gatandatu le 26 juillet. Iyi ni Black FM Festival second edition
igiye kubibonekamwo abaririmbyi barenga kuri novuga 200. Tuzobona Natasha la nambara boss, tuzobona Bifes on the floor, tuzobona Mukombozi, tuzobona Visual Love, tuzobona Kirikou mwenye, tuzobona Double J, ni kuvuga Billman Boys yose zoba yahashitse. Hariho Mr Champagne, Lino Jimonia Fleur, Melanin Boy, Le Jimon Music, bano basore nabo nyene barenze, Dino Boys na Dino Boys urana ko n'abapeti bariko barekora neza cyane. Petit Dani mnago mwe yavuye muri Sanam Gang murabizi. Kefa Obelix murabizi. GQ TF7 muramuzi neza na neza muri Sanam Gang. Tuzobona n'uwiswe Melodica SD, tuzobona TK Style 1, tuzobona Wonderful Boys urana ko abasore bakuze kuva kera babizi cyane. Tuzobona Prince Dark de la Pat, tuzobona Busy Urundi, tuzobona na Gaga Blue. Abo nibo basiririmvyi bagiye kuba baboneka mu gitaramo cha Black FM Festival. Ntitwibagiye n'uwundi Dramati urana ko bamwongeyemwo ku munsi w'uno munsi niho neza na neza vyabaye officiellement ko Dramati agiye kuba aboneka muri ino festival igira kabiri itegurwa na Black FM ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Bega ino shot twitega ku iki ni show neza na neza izobera hariya kuri ETS Kamenge. Neza na neza ETS Kamenge urana ko aba MCs bari juste Gaile, Fulgence Mika na Nana Flavia, murabizi na kuri Mike kara abantu badasanzwe. Kwinjira ni 5000, ni simple VIP 250,000, sponsor 1 million. ETS Kamenge twitegi kuri kono kiteramo cyateguwe na Black FM Festival. Twibukanye neza na neza muri première edition, neza na neza ni giteramo neza na neza Black FM Festival itegura ku mwaka, donc iyi ni edition ya kabiri. Twabonye feedback idasanzwe muri no show, nico gituma abana yigarukanye. Buryo uri kurakora ikintu ntugire hayisite, hari gihe bimwe ucucika intego kanabiheba. Rero kuba yagarukanye nuko yabonye afisite, twabonye test Kamenge yuzura nuno mwaka. Turibaza ko igiye kuba yuzura kukurana ko hagiye kuba babonekamwo abaririmbyi bakomeye. Turabona nk'u Natasha ku ndirimbo Kangweso, turabona Bifes na nabandi Double J ku ndirimbo Ntagaso, turabona ba Mukombozi bakoze byinshi bidasanzwe, turabona Mukeri wa live show Visual Love. Abandi bo baririmbyi novuga ba Dramati ku ndirimbo za Sambolera, ba Melanin Boy, ba Monia Fleur. Abandi bo baririmbyi bagiye kuba batanga umunezero udasanzwe hariya mu Kamenge kuri ETS Kamenge. Ino show novuga ni show igiye kuba novuga izana iyindi sura y'amasho ariko arabamwe no mwaka, kuko amasho ariko arabamwe no mwaka twege tubona menshi agaragaramwo insolite zitandukanye, agaragaramwo novuga ibintu biri mal organize. Nasho iherutse kubihabera, mwarabibonye vyahabereye ntizagaseshishwa n'umuntu. Ino show nibaza ko ari no show igiye gutanga novuga iyindi sura nkuko mwejeje kubivuga bivanye n'abaririmbyi barimo. Ego izi zahomvye canke zitatanze umusaruro mwiza, suko atabaririmbyi bakomeye barimo. Ino show yateguye ni radio ikora novuga ama promotion menshi. Iki giteramo cyakoreye promotion nyinshi, urumva ko natwe turiko turakivuga. Ni show neza na neza izoba neza na neza irimwo impwemi idasanzwe. Tubona abafatanya bikorwa barenga 15 mu giteramo nk'iki. Ni kuvuga ni giteramo kizwi, ni giteramo cyateguwe neza, ni giteramo kiri bien organisé, ni giteramo kirimo aba professionnel mu kuririmba ndetse no mu gutegura igiteramo. N'aba professionnel bamaze novuga umuziki bawuzi. Muze muri benshi kuri ETS Kamenge 26 juillet, tuze turyoherwe, tuze tujye show muri benshi, muze muri benshi. So nkomeza kubashimira abantu mwahisemo kubonana NUJA Entertainment. Kora subscribe, kora share kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Wahisemo neza kurikana kino ganiro, ndagushimira sana kuba neza neza wahisemo kudukurikirana. Iteka ridasanzwe kubagira, nigera udesanzwe kutugira. Ndabashimiye cyane bantu mwakurikirana igano kidasanzwe cy'uno munsi. Ciao tuze subira ubundi munsi nk'ubu. Hasta la vista.